Yes, Gitega Entertainment TV nkuko mubibona turi kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega aheje kubera urukino guhiganwa gicicaro ca kabiri ni june igira kabiri aho bona ko Buganda City yari kitana mu mutwe n'umugwi wa Royal FC turi kumwe n'abamenyereza babiri nkuko mubibona umumenyereza wa Buganda City tunamurabusa ndetse atangura yidondora abakunzi ba Gitega Entertainment TV. Yego ndabaramukije nanyu ku mazina nitwa Nahimana Abdullahi nkabandi umumenyereza wa Buganda City. Abdullahi ugirageje kuraba wakiriye gute ivyavuye muri no rukino? Bo ivy'urukino navyakiriye neza kuko niyo resultat byabonetse mu kibuga même si habaye utunenge duke kuri arbitrage ariko nta kibazo. Bo no kuri kote y'abakinyi twakinye neza mugabo twabuze amachance nico nashobora kuvuga ko twabuze amachance. Urukino rwa mbere mwakinye na Garage Express ndetse murashobora gutsinda ibitsindo 4 kuri 3. Uno munsi tuvuge ko habuze iki? Bo no kuvuga uno munsi ndashobora kuvuga ko kuri parti wanje kuko nashoboye kubamenyereza twabuze concentration kwaza mu niveau d'attaque kuko twaronse ama occasion ahandi ama occasion aboneka mugabo turanirwa kugira iki kuyahiraheza neza nico nshobora kuvuga kuri jewe. N'urukino rugira kabiri gushika uno munsi mufitani ihangiro ijyahe n'umugwi wa Buganda City. Bo Buganda City ni equipe ikiduga ni equipe irimo abana bato nkuko bubibona ni academy no kuvuga ihangiro nyamukuru kwanza icambere na mbere kwa nuko kwanza tomente na kwanza kibanza kwanza mu cicaro ca kabiri hama ibindi birashobora kuza. Yego turashobora gukira neza yindi numero ibonetse nicobuza ko tuyifata nayo nyene ariko icambere kwanza tuje kuri ico kwanza. Mbega mubona umugambi muzoshaka kushikana? Bo turiko turaraba ngine imigwi imeze naho tuko turwa n'abantu badusumvya force ariko tuzogerageza tuzokina nta kibazo. Ubutumwa ku bakunzi b'umugwi wa Buganda City. Ubutumwa bwanje ku bakunzi ba Buganda City no babwira ko babandanye badushigikira abana bacu bafate mu mugongo inkino zisigaye tugiye kuvifatamo neza tugiye gukosora kuko nuno munsi twabuza amahigwe gusa mugabo lezo kaze twagerageje kuzitreta mugabo tugiye kongereza kwishaka kugira biza ziraboneka tuzitarazikoramo neza. Urukino rugira gatatu rwigira gatatu muzokina na Rimwe Dongozi mbega na yahe mahigwe uha umugwi wawe ndetse ni vyahe nikihe kintu ushobora kwizeza abakunzi b'umugwi wa Buganda City? Boje nizere ko tugiye gukosora narageje kumva resultat yabaye entre Royal hamwe na ntuzenya na Rimwe do Mumba ntiyabaye resultat mbi baranganyije mugabo ngerageje kuraba nimba ari uko turiko turakina je ngiye gukosora kugira imuhira sinze mbura amanota 3. Attention Mosi Dacha Nitwa Twisabera Messi bakunze gutazira Zuru. Yego. Zuru maje gukina urukino n'umugwi wa Buganda City ndetse ubona ko gwa rukino rubereye ijisho aho ubona ko mwagerageje kondera ibitsindo ariko bikaba bitabonetse mbega wakire gute ivyavuye muri no rukino? Ndavyakiriye neza nubwo nari niteze insinzi usanzwe mu mupira w'amaguru haba gutsindwa kunganya rero kuba nanganije sivyo nipfuze ariko n'iryo rimwe reka ndarishimuko. Ego muri rusangi ugerageje kuraba mwabuzi kugira ngo mushoboye gutsinda no rukino ku buryo mushobora gutahukana amanota 3. Twabuze kijyanye n'eco kumenyerana urabona afise abana bakiri bato nka 90% neho bakiva mu cicaro ca gatatu. Iyi match rero kubona yari ya kabiri bashitse imbere y'igori barajugumira ni bwanabuze bwa burambe mu kazi. Ego ugerageje kuraba umugwi wa FC gushika ubu mufitaniye irihe hangiro ko tubona ko zitameze neza ko urukino rwa mbere mwamanganije igitsindo kimwe ku kindi? Ego twebwe hangiro ni yuko twoba ba mbere tukasubira mu cicaro ca mbere. Ego ubutumwa ku bakunzi b'umugwi wa Royal FC nuko boza kudushigikira natwe biradutera intege. Urukino rukurikira gwindwi igira gatatu muzohura n'umugwi wa Garage Express ngaha mu ntara ya Gitega mbega wo kwizeza gute abakunzi b'umugwi Royal FC? Twebwe tugiye gutegura inkino zirangana nta Garage nta Buganda twebwe urukino gose turuhavare.